hariho abantu usanga ngaha urashaka mariage, hariho abantu usanga ngaha urashaka akazi keza, hariho abantu ushaka ngaha urashaka akantu kawe kanaka ko gashobora cyangwa ikintu kigira gute. Ariko unyemerere n'umunsi muri kino gitondo ndababwire ngo mwige gushira ku munzani urugezo rwanyu rwo gushaka ibyo mushaka. Ni uburenganzira bwanje kugira ico nipfuza n'ico nshaka, ariko ico nshaka iyo ndiko ndakirondera ku rugezo nk'uko umenga coco gicitse Imana, ukavuga ngo sha nje namaze guhura n'abantu benshi akavuga ati pastor jewe ntegeza kurongorwa, ntegeza kurongorwa biranse kabaye ibara riraguye, je ntegeza kurongorwa, je naronse umugabo uyu mwaka c'est fini. No, ego urakarongorwa mukobwa wacu, urakarongorwa n'ukuri nanje aho ubona nararushe nsenga, siko urakarongorwa. Ariko kandi igihe besoin yo kurongorwa imeze nk'icika Imana yawe ku buryo utagishobora kwapresiya n'ibindi bintu byinshi byiza biri mu buzima bwawe kubera hariho absence y'umugabo, bakubwira ngo wambaye neza, ushunge se bimaze iki nambaye neza atanuwumbona, uravyumva? Bakubwira ati felicitation aronse akazi, mbega aho nzobisangira nande ko nzopfa nkabita ngahata. Iyo ico ushaka cageza ahantu kisigaye kikunyegeza umunezero w'ibindi Imana yamaze kuguha, kuko abantu b'Imana mu buzima hari ivy'Imana iguha ubwa mbere, ibindi ikabiguha ubwa nyuma, ku bandi ikabiherako ikabiherezako. Nitunganya besoin, nitwishugwa kumwe, bimwe bamwe bibi vya mbere abandi bigacererwa abandi bikagira gute. Ariko iyo ndiko ndaraba ivyo ntafise ngomba kwiyubakira nkiremeshereza kandi nkiga kuryohererwa ivyo mfise, sinzopfa nemereye Satani yuko twari umunezero wanje kubera ivyo ntafise. Kubera ivyo ntafise niri mu isi bizokwama bihari, niri muri ubu buzima bizokwama bihari. Na Bill Gates mwibaza yuko ata problem afise, arafise problem. Urashobora gusanga afise ibimuraza adasinziriye kandi bibaza ko afise vyose. Ni kubera ngene umwana w'umuntu ameze yama afise ivyo akeneye, ho harushirije kuba atanafise na Kristo mu buzima bwiwe, yama yumva hariho vide iri mu buzima bwiwe, atakindi gishobora kwikombra atari Yesu. Nico gituma no musi muri kino gitondo ndahimbaza Imana ku vyo mfise kandi ahimbaza Imana ku vyo ntafise, kandi ivyo ntafise ntibinsarisha, kandi n'ivyo ntafise ntibintera kubirondera à tout prix gushika naho nihonyora ko nkahonyora ku byo nemera. Ariko kandi ndavuga ngo Satani Imana yampaye na bya bindi ntasengeye nibi nasengeye a plus forte raison izorushiriza kubima. Haleluya. Hama kandi nitana bimpa yoyo ndayifise.